Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nguha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwifuriza kubandanya uragira ijoro ryiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho umwe wese adukurikira aherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemwo. Hari benshi bibaza impamvu Perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane kw'izina ry'abanyagihugu bose ariko nta cahindutse. Mu majambo yavuze mu nyuma y'inshuro nyinshi cane yaridogeye abacamanza naho nyene nta cahindutse. Aherutse no kuvuga ko hagiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Mu ndwi iheze twarabajije kuri runo rubuga umushikiranganji babona ataco yamaze mu myaka 3 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Abarenga 80% bavuze Domine Banyankimbona arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane. Benshi bavuga ko batabona akamaro k'uwo mushikiranganji. Ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha ubutungane. Bakiri muri ayo mabanga ntaco abarundi bokwitega kuri ico gisata. Domine Banyankimbona umushikiranganji asinziriye. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri Munyonyo 2021 ryakurikiwe n'umuriro warigise ibohero rikuru rya Gitega. Umuriro bamwe bita isanganya abandi bemeza ko wateguriwe mw'iperereza ry'u Burundi. Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vy'abahitanywe n'uwo muriro, mbere baranahambwa mu kinyegero imiryango itabizi. Nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekurwa. Mu kiringo ca Domine Banyankimbona abanyororo bamwe baraheza iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe. Kubona aguma apfunze Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywa n'akarenganyo n'agatukisha ku gihugu. Inzirakarengane zihorwa ivyiyumviro vya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Amamiliyaridi yahawe yo gushira mu ngiro imanza zaciwe ntaco yamaze kugeza aho umukuru w'igihugu avuga ko hazovyikorera. Domine Banyankimbona asa n'umushikiranganji atabaho. Igenwa ryiwe ryoba ryaravuye mu gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana n'uwahora ari Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi. Babona ko umushikiranganji Jeannine Niyibizi yarabangamiye inyungu zabo. Amakuru dukura mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga amanyanga Kanyana na Nyandwi boba barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane maze bo bakavyungukiramwo. Abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe vy'ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari benshi barekurwa barishe amafaranga. Umushikiranganji Jeannine Niyibizi yoba yarabangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga, ari naho hakozwe ibishoboka vyose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu, ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu, ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Jeannine Niyibizi akuwe, maze hagenwa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona adakuwe nta butungane buzokira mu Burundi. Sylvestre Nyandwi yahora ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika.
Sylvestre Nyandwi yahora ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva muri Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatandatu. Ni umwe mu bashikirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'Uburundi. Amabi yakoze yoja mw'ihiganwa ry'abashikirizamanza bo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na kabiri. Kwagiriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu ata vyemezo afise, gufata amatungo y'abahunze ata n'urubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kuboreza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza agahabwa amategeko n'abica abanyagihugu no guhagararira akarenganyo nivyo vyaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka indwi yamaze mu mabanga. Emmanuel Gateretse arongoye Sentare Ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019. Worondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo niryo. Iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza, hahambaye ico abatware bashaka. N'umwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Mu rubanza RPS 100 yaciriye abaharanira agateka ka zina muntu, abanyepolitike na bamwe mu basirikare yarerekanye ahageze mu kuba niryo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 rwari rutegekanijwe. Yavuze ko azorusoma kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. No ngaho ntiyigeze arusoma kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021 kubera bwaca hatangura ibiganiro vy'ubumwe bwa Buraya na leta yategetswe na Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibiharuro vy'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima asohora urubanza rwitwa ko rwasomwe igenekerezo ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 kandi bitarabayeho. Ahanisha umunyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu 24 aterekanye umwe wese ico yakoze. Twarasavye dosiye zacu ntiyigeze aziduha. Umushingwamanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi yarahatswe guhagarikwa. Dosiye yose ibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse, yaratwanyiye no kunguruza. Umuntu akora ibintu nk'ivyo bigenda gute ngo aguma ari we ahagarariye ubutungane? Aha rero ntihavuzwe abantu bitwara muri Sentare Ntahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana. None iyo sentare ikurira izindi mwumva itanga akarorero kameze gate? Aha rero niho bigera umuntu akibaza nimba koko amarira ya Perezida Ndayishimiye ari ukuri canke ari ukwigirisha. Bigenda gute ngo Nyandwi ndetse na Gateretse basizweho na Nkurunziza babe baramaze mu myaka myinshi muri ayo mabanga kandi bizwi ingene Nkurunziza na Kanyana bishe ubutungane bw'u Burundi? Ese vy'ukuri ninde yokwitega impinduka yozanwa n'abishe igisata bajejwe? Abanyuruza abantu ntibahanwa kandi urutonde rw'abanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye twararumurungikiye tukaba tuzi neza ko yarubonye. Vy'ukuri urubanza RPS 100 rwarabaye ataruzi. Hano hariho ikibazo gikomeye cane. Tuzomenya ko impinduka igira itangure mu butungane umunsi twabonye intungane zigenywe mu bibanza vyo hejuru mu butungane. Umunsi twabonye ubutungane butanguye kwigenga koko. Si abacamanza b'intungane babuze, ahubwo babohewe amaboko imugongo. Perezida tabara abarundi ubahe umushikiranganji w'ubutungane, umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa be n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika babikwiriye. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Ico utegerezwa ni ukubandanya uri kumwe natwe. Kubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo subscribe canke s'abone. Urafyondako hama uduha intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza.